ivyo vyiyumviro tekinike by'ubuhinga twavyumvise, ariko nje mvuga nti mbega uno musi rero ejo niho havuzwe evaluation, ni ukuvuga ukurimbura cyangwa ukwirimbura mu bikorwa cyangwa mu muhamagaro w'ibikorwa vy'inama ya mbere, inama y'ubuhinga ya mbere, premier forum. Noneho umuntu akibaza ati kubera iki twarindiriye ejo akaba ariho baduha iyo nuvuga ko ari integuro canke ico cigwa cyo kwirimbura, evaluation. Aha hariho n'ingorane zaciye ziba kubera kugira ngo dukurikire neza, hari nk'ibintu by'ibiharuro utabona iyo byavuye. Kubera iki? Ari nayo mpamvu tuvuga tuti mbega bimwe ivyiyumviro bimwe ko twumva ko tubona umengo ntibihuye n'ivyo tubona. Bavuze imiji n'ukuri kino gihugu Uburundi, ukagenda gutembera hagati mu gihugu ubona inyubakwa nyinshi, igihugu kiriko kirahinduka, kandi n'abanyamahanga baza hano baravyemera. Mugabo twebwe bariko baravuga bati eka turacari inyuma y'iki, turacari inyuma yande. Rero ibyo vyigwa, izo nyigisho bagiye baduha, nabo barabonye ko tutashoboye kugira ngo tubikurikire neza. Ica kabiri, nabo hariho ivyiyumviro bimwe batoshobora kutubwira muri kajya kanya, bati byavuye baratubwira ibiharuro ati 90% ariko byari kutworohera iyo bijya biharuro byaba bihagaze ku kwirimbura, ku marekomandation ya forum ya mbere, y'inama ya mbere, kuri evaluation y'inama ya mbere, hanyuma bagashiramwo recommandation, bagashiramwo ivyo babona abo duha ivyiyumviro ivyigwa muri forum ya kabiri, akaba ari byo baca bakorerako, hakaba ico twokwita continuité. Ico twagize rero nico kibazo ca continuité y'ivyiyumviro. Utubaje uti muri forum ya mbere ivyavuzwe vyagarutse, vyatoye inyishu, vyaheze, hari wigeze kuvuga ati muri domaine yi 60% n'ibiki mugabo navyo nyene ntitwabona iyo biva. Ariyo mpamvu tuvuga tuti arico kibazo cyagiye kiravuga ati ibiharuro byo gukorerako muri Istebu nukuri barabisubiramo. Ikindi nuko nkuko twabivuze, evaluation ibaye irerekana recommandation, ikerekana aho ibintu bigeze, abakurikira bagaca bahera kuri za recommandation bakaraba ko zabaye tenu en compte, zinzijwe, zashizwe mu ngiro. Ibitashizwe mu ngiro bakaba bikaba reporté kugira ngo bice biza guhererwa ko mu kiringo gikurikira muri forum ya kabiri. Ibyo rero mwumvise ko bitabaye, niyo mpamvu navuze nti birya biharuro ntitwumva neza ibyo ari byo. Turavuga ko ari byo mugabo bidasiguye neza, tubivuga uko kuko bidasiguye neza ku buryo nanjye no byumva n'uwundi wese avuga ati nibyo koko ibi bintu biriya bari kuri evaluation mu kwirimbura bari bageze kuri 30 na kangahe kwijana, ati none hasigaye 64%. Turabe bijya bitakozwe bice biza muri ibi bishasha, ari byo baca baherako mu kuza kwiyumvira bategura ibiganiro twumvirije. Cyo ni kimwe. Ikindi gikurikira, abaduhaye ibiganiro bari guhera bose bagiye baduha ibiganiro bakadura kuri rappel nukuvuga babanza kutubwira ivyo muri forum ya mbere bikuru rappel tukavyumva.
noneho bakatubwira bati mugabo ibi n'ibi 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 ntivyagiye mu ngiro, ibitagiye mu ngiro rero reka tubereke ingene tugiye kwikorerako. Ikindi ca kabiri, uretse rappel haca haza icyo bita rapport. Nukuvuga rapport uca ufata noneho bimwe ivyo utashoboye kurangura, ahangira ngo bene kubirangura baca biyumva ibyo utashoboye kubirangura kugira ngo noneho ubizane mu biza kurangurwa mu gice ca kabiri. Noneho ukatwereka ingene bizoja mu ngiro kubera ko kurangurwa, kubera ko mu gice ca mbere vyanse, ukatubwira n'impamvu. Aha nta muntu numwe yagiye atubwira ivyo bintu kugira ngo natwe dusobanukirwe neza. Niyo mpamvu navuze nti nabone bagize ingorane kandi ngira ngo baravyumva. Ikindi novuga nuko hari ibi vyiyumviro turiko haba mu nama y'abahinga ya mbere, haba n'iyi nama y'abahinga ya kabiri, harakeneye ko tubonamwo continuité, kuko babivuze abagiye babaza ibibazo canke hariho n'abandi bagiye babisigura, bavuze bati mbega ibi bintu tuzobikurikirana, bavuga mécanisme de suivi évaluation bizogenda gute? None iya mbere, forumu ya mbere tutayikurikiye, forumu ya kabiri ngo forumu ya mbere yinjire mu ya kabiri, forumu ya kabiri zinjiye mu ya gatatu, none finalement ibintu tuza tubikonorere gute? Tumenye gute ni ryari tugeze hano kugira ngo muri cya kiringo twihaye ca 2040 bazovuga ko tugeze he? Tukabona yuko hari n'inyinshi umugabo iciyiboneka. Inyinshi iciyiboneka nuko aya nyene icubahiro tubasabe muze mwigore, mutwigore twebwe abarundi, muze mudukorera amanama menshi yaya manama y'abahinga, kuko jenciye mbona ko izi nama z'abahinga nizo zizomera nk'izirimbura ibikorwa vyakozwe muri leta, reka n'izindi nzego zose, kugira ngo noneho tujye tuvuga tuti ubu aha batubwire bati aha twageze aha, ngizi aho tugeze, ngizi ingorane zahabaye, ngibi ivyatworoheye. Gutyo bamwe bavuga bati muri 2040 hazobe imyaka, muri 2040 nukuvuga imyaka 17 dukora aya manama, tugenda twirimbura, gutyo tuzosanga yuko harabagiye babibaza, tuzosanga yuko twese dufise ubuzima bw'igihugu mu ntoki naho bugeze, kugira ngo tuze tumenya ibyo ukongera kugira ngo dusugume dutere intambwe ije imbere. Aha rero muri leta baraheza bikebuke, ngira ngo nyene cyubahiro hari ibintu byinshi yagiye atubwira, abantu bareke kunebwa canke ntibarindire ko abandi bazobibakorera kandi ari babijejwe n'ibindi sinabisubiramo ko ni byinshi cyane. Aha rero natwe tugiye kuhacunganira nukuri. Ikindi naco nuko twebwe abaserukira abatowe, aha nta gahengwe tuzobaha, kubera ko vya bibazo vyagiye bivugwa, ubu nivyo tugiye kuzosaba abashikiranganje kugira ngo baduhe ko inyishu, kandi reka ndabibabwira hakiri kare ko nta kubanyegeza, kuko n'ivyacu twese tuzobatuma ko twisunze biriya vyagiye bivugwa, kugira ngo muze mutubwira aho ibintu bigeze, icabagoye niki, vyibure muze mupfa mutubwira muti mwagize akazi kenshi, ariko navyo nye tuzatura ako kazi kenshi akarimo nimba ko hatarimo hariya. Rero ibi biraduhaye natwe icigwa hano mu nama nshingamateka, biratwaye intumbero yuko muri question orale bimwe duhora tubaza abashikiranganje, ubu
hari igihe biriya tuza tubigarukako kandi turaba yuko mwebwe uko muriko murakora mu bushikiranganje ko mugenda mujanisha muri bijya vyiyumviro vyagiye bitangwa zijyangiye zagiye zitangwa. Ubwo rero namwe tubatumiye ko mwuzobifata mwebwe muri leta mubifate nka nkama. Hari wavuze ati umukuru w'igihugu ariko arakora uko ashoboye, ariko natwe duhaguruke ntitubandanye gusa tumwiyumva ariko aravuga, ariko natwe tumufashe. Kumufasha rero nibirya, ariko baratwereka abo bigisha batweretse abo bahinga nivyo tugiye kuzomufashamwo kugira ngo dushigikire nawe intumbero azoba ariko arafata kugira ngo tumuherekeze tumwakompanye, nuko umuntu biba mu gifaransa kirundi bifatanye byose. Rero banyakubahwa mwese umumwese mu cyubahiro Imana yamuhaye, turashimye ibi vyigwa biraduhaye iyindi ntumbero. Tugeze kuri iki cigwa, kuri iyi nama ya kabiri, biraduhaye iyindi ntumbero. Hari abavuze bati ariko ati ibikorwa bizobera mu bene gihugu, ako kantu ntibagaheje ngo bakanonosore neza. Ibi turiko turavuga bizobera mu bene gihugu, none ngo bizobera mu iyi migambi twavuze. Erega abo dushaka guteza imbere ni bariya hariya ku mitumba. Iki kintu ntibagishize ko accent particulier kugira ngo tumwe stressing kugira ngo twumve ko iki kintu ko ari ikintu gikomeye. Abagiye batwigisha birya batwigishije ni bimeze nka superscript y'ibintu byo hejuru, ibintu by'ibyigwa byo hejuru nubwo ari by'ubuhinga, ariko hariya hasi bizoba bifatiye aho ntibahatubwiye cyane. Aha abo tugiye kuzoteza imbere abazotuma muri 2040 mu 2040 bavuga bati igihugu kiriga bakikigaburira, si twebwe ni bariya bene gihugu hariya ku mitumba. Rero hariya ku mitumba harimo rero ikintu hariya mu makobi cyitwa PCDC. Icyo kintu ntibakivuze ko cyane, kandi mu bihe biri imbere tuze tuhakorere cyane abazohabwa ayo mahirwe yuko uzogira icyo bavuga mu nama ya gatatu y'ubuhinga, baze bakigaruke ko cyane, kuko bwa burimyi bwavuzwe. Tubashimire kandi ko mwacemeje ko burimyi no guhingura ari byo tugiye kuzokorera, ko ari byo bizotugeza mu 2040 ku gihugu kiga bakikigaburira. Mwagize neza cyane. Iyi ni intumbero y'igihugu. Ntambwira umuntu azojuragirika ati no guhingura industry amahinguriro, ariko icyo tugomba kumva nuko bavuga bati ibyo bintu byose kugira ngo tuzotere imbere bizokwegwa n'uburimyi n'ubworozi. Ni byiza cyane uburimyi n'ubworozi hanyuma harashiramo n'amamine. Arya amamine n'ibindi bikorwa byose bizana ubutunzi bizoza biza gusahiriza cya cyumviro nyamukuru cyo gushyira imbere uburimyi n'ubworozi. Ni byiza cyane. Rero turangize kuko byahava biba birebire, ntabwo mvuga cyane, muramba bari mugabo ariya masite koperative hariya n'amakoperative n'iki. Ubwa gatatu muze mukivuge ko cyane, mutwereke ingene abene igihugu bariko baraduga. Nimuze mutubwira ngo mu muji ngo ariko barubaka oya, muze mutwereke abene igihugu bose amafaranga ku mufuko n'imfungurwa bariko bafungura. Abarivye muzotwereka cyane abene igihugu bamaze kuduga ahantu hanga intambwe ingana gute.